ndababaze bagenzi banje kandi munyishure. Nkundira ndababaze bagenzi banje kandi munyishure. Murazi neza kuhoraho ko ari we Mana yaturemye. Murazi neza kuhoraho ko ari we Mana idukunda. None ni igiki gitumye uyu munsi tuyiremukira? None ni igiki gitumye uyu munsi tuyivako? Ko mbona ataciza na kimwe itadukoreye, ko yadukunze gushikanaho iduha umwana wayo Yesu Kristo akava mw'ijuru kubwa twebwe abantu. Aremera gusiga icubahiro ciwe cose mw'ijuru. Aremera kwiyumubiri azasana twebwe abantu. Aremera guca bugufi, aremera kuza kw'isi. Aremera kubambwa kubera ivyaha vyacu. Aremera gupfa rubi kugira natwe dukire. Aremera arahambwa kugira turonke ubuzima. Amaze kuzuka naho twemerewe kuba abana b'Imana. Mbere yaranatwemereye kuturungikira mpwemu yera. Niyatebeje amaze gusubira mw'ijuru mpwemu yera aratangwa. Maze ubutumwa bwiza buca burakwira kw'isi yose. N'abanyamahanga tuboneraho twese gushikirwa. Nta na kimwe tutabwiwe, nta na kimwe tutamenye. Icaha twaramenye kwari icaha, iciza twaramenye kwari iciza. None ko tuzi ko amaherezo ari amwe gusa. Kwari mw'ijuru kubakora ivyiza, kwari mu muriro kubakora ivyaha. None ni igiki kibatumye musubira inyuma? Ko mwatanguye mu vy'amwemu none musozereye mu vy'umubiri. Mw'Abagalatiya b'ibijuju, mbega ninde yabarose? Kwari mwebwe mweretswe Yesu abambwe. Yesu ararira, ararira, ararira kubera ivyaha vyacu. Yesu ararira, ararira kubera abo yapfiriye. Yesu ararira, ararira kubera ivyaha vyabo mw'isi. Yesu ararira, ararira kubera abo yacunguye. Yesu ararira, ararira, ararira kubera ivyaha vyacu. Yesu ararira, ararira kubera abantu base kwihana. Ko mbona icubahiro kigiye gutwara benshi muri twebwe. Ko mbona icubahiro kigiye gutwara benshi muri twebwe. Abenshi barasubiye inyuma kubera amaronko. Abari abakozi b'Imana uyu musi barabitaye. Abari baramenye Yesu bariko basubira inyuma. None ni igiki gitumye musubira mu vyo mwari mwarahevye? None ni igiki gitumye musubira mu vyakoyikoyi? Ko mbona mutagitinya icaha, ariko uyu musi mwakegetse umugenzi. Ugwa nk'ishari, inzigo n'ubusambanyi n'ibindi vyaha birabasosera. Amafaranga n'ubutunzi uyu musi birabaryoheye. Kujana n'ibigezweho vyo mw'isi uyu musi birabahimba. None ibuka isezerano mwari mwasezeraniye Yesu. Muzomukorera kugeza mupfuye canke Yesu agarutse. None raba ivyo mwivugiye uyu musi birabananiye.
abantu ntibaca tuzwi ivyaha kandi arico mwahamagariwe. Ubutumwa bwo gucakira imigisha uyu munsi nibwo bugezweho, kubwira abantu icaha ko ari icaha uyu munsi bisigaye hake. Inyambaro ziteye isoni mu nzu y'Imana zigezweho, ubwibone mu bantu b'Imana uyu munsi busasigwa indabo. None iryo juru abantu bariko baraja mu uyu munsi nirihe? None iryo juru abantu bariko baraja mu uyu munsi niryahe? Mumenye Yesu ko ababajwe n'ibiriko birakogwa, abantu biwe yapfiriye uyu munsi turamubabaza. None n'igiki kidutumye dusubira inyuma, ko mbona ata kintu na kimwe atari yaradukoreye? Yari yaduhaye agakiza, ivyaha vyacu bihanagurwa. None twasubiye inyuma twibagira ivyo yadukoreye. Impuzu z'uko yari yatwambitse uyu munsi zatabaguritse. Yesu ararira, ararira, ararira kubera ivyaha vyacu. Yesu ararira, ararira kubera abo yapfiriye. Yesu ararira, ararira kubera ivyaha vyabo mw'isi. Yesu ararira, ararira kubera abo yacunguye. Yesu ararira, ararira, ararira kubera ivyaha vyacu. Yesu ararira, ararira kubera abantu base kwihana.